Jisho. Jisho yabari kigugu. Dufise n'amakuru ko Jisho mu minsi ashobora kuza Igitega basha. Jisho kandi abantu benshi ntibamuzi. Ntawo bazi gusa. Jisho nabarakubwira ko Jisho n'umugenzi wanje. Urabeshe. Urabeshe. Umviriza ndakubwira igituma. Je nzokuremera. Wewe Jisho wewe. Ahari. Wewe nyene Jisho. Guys, je ndi kuri microphone baddest Jisho ntawonzi. Sisi ukabona ngo Jisho ngo turagiye turamubonye. Umviriza toke guharira na sisi. Umvirize. Je Jisho twariganye turakurana. Uri kuranyumva? Jisho twarigana abo twiganye ndayazi. Abo twiganye. Jisho we muravugana. Uramuzi? Sinukumumenya gusa. Twiganye ku ntebe y'ishure. Turakurana. Abafunzwe benshi nabibeshe. Sawa, we ico ndakubwiye coco. None uwakubwiye ko Jisho ari mu kuzi Igitega ninde? C'est pas moi. Sije nabikubwiye. Ivyo haro nundi yabimbariye. Usanga ari nawe webonye aho handi kundi. Je ntavyo nakubwiye ko Jisho ari mu kuzi Igitega. Yozi Igitega womenya hari Jisho. Mwariganye kwigana. Mu telefone Jisho ubunyene. Sinibaza. Reka ndakuremere. Guys, sinibaza kwe. Reka ndakuremere pe. Hama je mvuga ati ivyo bintu nka promoter w'umwuga. Foke ndabihagarika. Canubaka ikintu citwa Sanistars. Wayubatse ukiva muri Humuriza. Nayubatse just nkiva nayiyumviriye nkiri muri Humuriza. Ndavuga ati jereka nubaka ikintu citwa Sanistars. Nubwo ntafise neza na neza aho nca nda iyi project Sanistars sinzi ico uko wumva ico gisigura. Namajambo abiri. Harimwo Sani umusani. Hakaba harimwo n'icitwa Star. Star rero n'umuntu ni inyenyeri. No kuvuga imboneza. Umuntu ashobora gukora ikintu kigakwira isi yose kikabonwa na benshi. Wa musani rero abe no mustar. Kwereka igituma ko ubonye Sanistars kandi akaroro ndakakwereke. Ubonye Sanistars uza abona Star FM. Jenny wese bamaze kumbwira ngo zoja ndavyimviza cyane ngo kwiradi. Ngo Star FM Star. Nambwa Jenny TV. Kubera ko Sanistars bayimenye kwiradi. Abadukurikirana baribuka ko higezwe gukugwa ibiyoba bijya byo gufungura. Byitwa Sanistars ibiyoba vy'akanovera. Iyo project yarabaye turakora ibiyoba byitwa Sanistars. None byari byakozwe na Radio Star FM. Nta kiganiro na Sanistars Award. Nta kiganiro na kimwe ku radio nimwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi ikiganiro cyateguye award iri independent. Nisanganiro award bitegurwa ni radio. Ariko turifuza Sanistars FM. Turifuza Sanistars TV kwija kuri Canal Plus. Turifuza Sanistars TV kwija kuri Star Time. Turifuza Sanistars TV ko kizoba ikintu cagutse abantu benshi bazoza baravuga ati erega byatanguye kwa kundi. Sanistars. Hello fan, hello guys, bakunzi ba Sanistars TV. Muraho murakomeye mumeze bien. Nkuko mubizi Sanistars TV ibazanira ibintu biri update, ibintu biri à jour. No twabazaniye umutumire umwe akaba ari na CEO wa Sanistars TV. Reka tubanze tumwakire byinshi tuzakumubaza ivyo utaruzi kuri Sanistars TV uraza kubimenya no kuri we. Umeze bien? Bien sana bro. Hazina nanje ni fresh sana. Amazina ni ndera abatakuzi. Shaje naza ko tamuntu numwe atanze. Ushobora gusanga mama wakona kuri Sanistars TV. Bakibaza nawe nguri uri umukozi mu bandi mugabo apana nk'abandi. I'm the CEO. Nitwa Sisi Hit Promoter. Je suis représentant légal, fondateur, directeur général. Utaratujaniranya. Oya, utaratujaniranya. CEO ajya mu ndome zose ni gute? Man. Ushaka ndakwigisha? Oya, je nawe utokwigisha, je urasaba kwigisha bakora aba interview. Chief Executive Officer. Yeah. Yari bwazere kutwidondora Sisi Hit. Ni was the Sisi Hitman. Night Promoter byose yashizeho. Nakubwo nitwa Hitman Siriak. Ariko cyongera ushira ko ngo nta numwe atakuzi. Sisi Hit Promoter. Benshi bazi ko nitwa Sisi Hit Promoter niryo zina bamenyereye kuko iruhande yuko imbere yuko haza icitwa Sanistars TV twatanguye dukora icitwa Sanistars gusa ni project twatanguye kera tuyikorera muri Star FM ni cyari kiganiro gifite intumbero yo kumenyekanisha abaririmbyi. Bajya umugabo wo kumenyesha makuru ohereye muri Star FM gusa byatanguye gute career yawe kuja bwati twinjire kumenyesha makuru hama hazemo na hit ongere ko promoter ongere ko CEO. Asante sana kibazo cyiza.
no kuvuga igihe novuga ko natanguriye kumenya kwinjira muri carrière y'aba journaliste ni igihe nari mpejeje ishuri. Yeah. Bajya wari wiziki gasisi. Turasubira inyuma kubazo bimwe bimwe. Garona bakenewe nyati yizi ibi. Je nizi ibintu byinshi kabisa. Imyaka ingahe ndizemo no bivu mu myaka myinshi kandi sinzi ko no bivuga byose ngo ndabimari. Narize école primaire uretse ko ntize gardienne. Ndi bita y'ibinyoni. Je hirya ntayo nize kabisa. No kuvuga je nahereye mu wa mbere primaire. Ntabwo nagiye muri ngo maternelle oya. Nize primaire ndiga secondaire ndiga université mugabo no kuvuga sinzi ko ushaka ko no gushingira ntahiye ubuzima bwanje nkakubwira ati sisi ninde yavuye he sisi kuko sisi bamaze kubona kenshi kuri Sanistars TV akoreshwa n'abandi bamenyesha amakuru Juno musi nka Badeste na muzanya tubwira ubuzima bwiwe kugira yashize nashika kuyango ryo gushinga Sanistars TV twaramubonye amaradiyo amwe yajamwe yanda yavamwe ibyo tukaza gushika ko mu nyuma. Sanistars TV televiziyo ifite abakozi benshi cyane kandi kabisa nibaze ko ari televiziyo itandukanye n'izindi online TV muzi ngaha mu gihugu cyacu Burundi dukorera muri centre du pays nkuko rero wari ubivuze nitwa Sisi Hit Promoter umwana yavukiye mu muryango w'abana bashika kuri 11 akabagira wa 11 no kuvuga ndo umwana wa nyuma muri family uri umuherere hama navuye yabavyara ashatse ndiba shaka nze ndakwereke papa cyangwa shaka nze ndakwereke mama bose baracha wipfuza nde bose barahari none amashimwe me reka tubata navukiye mu ntara ya Muramvya muri commune Mbuye neza na neza ahantu bita mu Gahise ahantu atakinga rishobora kuhashika no kuvuga ngo mvuye ngahane kinga bwa mbere ashike Gitega guys ngo yahaje n'amaguru oya sinahaje n'amaguru gusa kugira ushike ahantu fata waje n'ikinga ngira Imana yeho nanavukiye jano navukiye no kuvuga nk'ubu ningura imodoka navuga ati ndatashe muhira imodoka nzobanza kuyiparika ku kilometero amace nataka n'ikirenge kugira nshike ku gatumba muhira ntibabone n'imodoka waguze nuko amuzima bwabandanije gute mu bana 11 urumhererezi primaire wayize he secondaire hamwe yarangiza gute cyangwa injira mu mwuga we gute? Primaire nayize nayitanguriye hano bita kuri école primaire kirika no kuvuga ndahiga kuva mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane canja kwiga ahantu bita kuri école primaire Migezi ndahiga gushika 6e no kuvuga aho hose kabisa narahize hamacamba donc ico gihe twakora concours iyo bita concours national sinzi we ko wayikoze narayikoze ngira yo bahereye no kuri twebwe ikoreye mu wicende oya sije kandi mwengira ngo wiko arashaka kumenya umwana umwe mu bana 50 arashaka gorinze bikwiye kiriya ni jari kibazo niyo mpamvu abantu twize muri iriya systeme ya kera kabisa baduhabisha ariyo mpamvu ubona benshi twavuyemwe abantu bazi abo ureo vuga ngo ntacyo bazokivamwo guys muravyumva bazokivamwo kandi cyane kuko uko igihugu gitera imbere niko na technology igenda ibandanya bakabona tubokora imikenyuro ni uriya mukenyuro wa école fondamentale ni wo mukenyuro leta yabonye yuko woshiraho kugira ngo habe indero y'akanovera niyo mpamvu rero ubona ubu umwana hejeje Genevieve atacaja kwisuka kumwe kwa kera ego simvuze ngo kwisuka mugabo ubu naho uja kurima ubu ufise ico ugiye kurima ufise n'intumbero mugabo urabona yuko abo twahora twigana kera tugikora iriya concours muri 6e washobora kudubura rimwe kabiri gatatu kane ukavuga ati kabisa je aha ndahevye niba usanga baciye baba ababoyi Bujumbura mugabo ubu uheza Nevye mutuja mu ishure y'umwuga ukiga gushona ukiga kubarira bivanye n'impano yawe niyo mpamvu rero iyi ndinganizo y'ubu ari nziza cyane kurusha iya kera kuko kera wari gukananirwa ugataha mugabo ubu uri gukananirwa ukiga umwuga nyuma yo kwiga 6e cyane wumvuga igoye cyane mbajya wayize imyaka ingahe imike yari nk'itanu ndibaza uravye imyaka afise nakubwiye igihe navuka je navutse mu mwaka w'1991 nibaza ko imyaka uco yumva umva no banaduye kangahe university narayimaze iriya 5 umva no banaduye kangahe muri
oya reka tugiye guharura ivyo we twava twicisha abakunzi ba Sanistars TV baguma bashaka kumenya ngo sisi ninde twije guharura ivy'imyaka iyo sisi murayize aho wayize wahavuze wabandanije nabandanije 7e no kuvuga ico gihe urabona ko warashaka kuronka amanota bivanye n'amanota warose ukaja kwiga internat cyangwa kiga externat no kuvuga je nta manota ya internat narose naciye niga mu windwi ntaha muhira ariko ico gihe naciye niga mu Kayanza ntaha Muramvya ico kintu racumva buri munsi uja mu Kayanza ta Muramvya nava komine Mbuye nja kwiga muri komine Rango yo muri Kayanza ndahiga kuva mu windwi gushika mu 9 cyamba mu 9 canja kwiga muri komine Mbuye ahantu hari college communal Gasura mugabo mfise intumbero kameme koje navuga ati ivyo ari byo byose ntegerezwa kwiga do fasoke niga ubuhinga hama nkakorera mu bintu bijanye na journalisme ndibuka ko ico gihe naciye nsaba section zitatu naciye nsaba iyo bita informatique d'opérateur cyasaba électronique canongera nsaba informatique de maintenance ico gihe bace bampa électronique muri ETS Kamenge canja kwiga muri ETS Kamenge ndahiga kabisa ebana ndoha amanota ari excellent ndarangiza ishure ntaduye niko bavyitanibaza ko ariko mwese muca muvyumva maze kurangiza ishure amashuri yose wararangije utaduye na rimwe mu muhamashi menshi guys ariko uvuze yose sinzi ko uvuze kuva muri primaire oya kuko arabara primaire gushika naradubuye muri 6e mwaka umwe no kuvuga maze kurangiza rero ishure haje nyene urabona nk'ubu muri iyi periode turimo ama diplome ntaratangwa mugabo waramenye urashobora kumenya ko wamenye naho bataragwa diplome iki no kuvuga je muri vacances muhira naciye numva iradio yitwa Humuriza FM hariya kwa Gasapo bagize appel d'offre ndibuka ko hari mu 8 no hari mu kwindwi gira appel d'offre hari mu kwindwi muri 2013 yeah none ari nkeza muri ETS Kamenge hama bace bagira appel d'offre bamaze rero kugira appel d'offre hariya kwa Gasape je nta diplome nari bwaronka no kuvuga muri appel d'offre muri dossier urumva ko utegerezwa gushiramwo qualification je rero candaza ata diplome fise no kuvuga nari mfise bilete uri kuranyu candaza ndatanga dossier yanje irimwo bilete uri kuracumva maze gutanga dossier irimwo bulletin ama dossier ngira barayize ko baraduhamagara turakora ikibazo twakoze Rome ikibazo twakoze nubwo atamanota batweretse ndisiri ko nabaye wa mbere you know why urazi gituma no kuvuga je nari nasabye gukorera muri cabine technique ya Humuriza ego no twaraje turakora ikibazo baratubaza batubajije bimwe mu byo nize muri ETS bazo ndabona ko kabisa na gitoye ndasubira ku gatumba hama barantelefona turaza kugira gukora akazi Rome no kuvuga nta stage nakoze washikiye ku kazi igituma ndakubwira ati je susiri ko nabaye wa mbere ndibuka yuko banyeretse manete gusa ukuntu ikora umunsi umwe iyindi minsi yose nije naciye informa abatekinisiye bahari muri Humuriza FM nimbaga sapa ari karanyumva nuko mutama ntaguzwa atahari Imana mwakire mu bwami bwayo mutama ntaguzwa nibaza ko abatari bake bamuzi yarakoreye muri RTNB niwe twakorana yo cashingira intahe no kuvuga abajournaliste bakora muri Humuriza FM bashasha mu gisata c'amakuru arabizi mutama ntaguzwa woce ugenda kamubaza banyeretse aga formation kamwe ndibuka ni Gasap yabinyeretse ukuntu bakoresha Adobe Audition abinyereka umunsi umwe no kuvuga uwo munsi umwe yabinyeretse nanje ndacenza ndatonda kwigisha abandi Adobe Audition umunsi umwe nawe utangura gutonda kwigisha abandi ego ino interview nayibona azatanga yindavu ashingira intahe arabizi ko nakora umuti kabisa si niwe mwana yaje ijyambere ko ntarahamara umwaka twarakoze nta n'imyaka ibiri dahere namaze muri Humuriza twarakoze umunsi mukuru w'abakozi iriya ro premiere nararose envelope yanga narose envelope nk'umukozi yitwaye neza gusumba abandi muri Humuriza FM iyo envelope narose umbajije ko yari yanga yari yamahera make
muga kuri jewe yasigura ibintu byinshi cyane yari yamahera novuga ko atogura izi ngira ngo wabibonye je nkunda kunwa besho yari yamahera atogura ikarato ya besho uri kuranyu abazi ikarato ya besho muri commentaire mucye mutwandikira amahera abo baba baramuhaye urumva ariko kubwanje yari amahera yogura ruriya Ruben urana cyagikamyo abadugana mw'inzoga muri Brazil kubwanje niyo gaciro nayihaye kuko yararokonesheje aravuga ati kabisa reka ndaguhesha icubahiro imbere y'abandi bakozi avuga ati reka aka kamverope ndagashiremwo ibesho zibiri zitatu kunywa after y'urubanza sakavuye ku mutima ni kabagato ngiye rero niyo mpamvu ndakubwira ko na ziriya besho zitatu yashize muri envelope nazihaye agaciro nka ruriya rukamyo urwuzuye amabesho kuko yarakonesheje kabisa ko nakoze amesha icubahiro mu bandi bakoze uratubwiye ati nyuma yo guheza ishure uragiye muri humuriza uratanguye umugabo wo kumenyesha amakuru kandi uratubwiye ati humuriza nta myaka irenga 2 uba warayimazemo kuva muri humuriza vyagenze gute wavuye muri humuriza uja kuva muri humuriza ntabwo kuko barumva ko naronka n'udushimwe no kuvugana n'umukozi mwiza ntabwo bibaza ngo noba nasengwa agahembo gato eka ntabwo nasa agahembo gato icyatumye mva muri humuriza nabo twakorana barakizi no kuvuga hari ikintu tutumvikanye ko cyane n'umukoresha ico naco cari cyo ko navuza indirimbo nyinshi cyane z'abarundi cyane baba upcoming bariko baragerageza kwirondeza gukura hama nawe ngira ngo umukoresha sivyo yashaka ko ngira ngo tuvuze indirimbo international za ndirimbo nyene ziri hit zo hanze ababizi barazi ko yaracuditse cyane na Knowless no kuvuga ijakarimbo ka Knowless aca guhamagara akagufelicita uri baribuka ko bigeze no kuvuga yuko na kuri stade bari inde yamuzanye sigasape yamuzanye Music ntabwo ari nayo yamuzanye yazanwe na Volcan gusa baravuze ko ari gasape yamuzanye mugabo je ndibuka ko yari Volcan gusa urumva gasape novuga ko yari yo mwunganizi ahubwo yamenyekanishije kiriya gikogwa cyariko kirakogwa hari bavuga ko yari mu bambere bariko baramenyekanira ntabwo yari na Knowless gusa yari Dream Boys yari Kina Music cyo gihe yarimwo ba Christopher yarimwo ba Butera Knowless n'abandi mugandi bukaho ko ico gihe barabaririmbye benshi n'abarundi barimwo ba Loriro Lurian bari barimwo no kuvuga rero uri kuravuza indirimbo uvugije indirimbo yo muri rimwe ngaho Gitega inshuro 5 yaca kwagiriza ko yagukubise inoti ari publicity kwa mukora hama ndemvuga ati ibyo bintu nka promoter w'umwuga foke ndabihagarika cyane ubaka ikintu citwa Sanistars wayubatse ukiva muri humuriza nayubatse just nkiva muri nayiyumviriye nkiri muri humuriza ndavuga ati gereka nubaka ikintu citwa Sanistars nubwo ntafise neza na neza aho nca iyi project Sanistars sinzi ico ko wumva ico gisigura n'amajambo abiri harimwo sani umusani hakaba harimwo n'icitwa star rero n'umuntu ni inyenyeri no kuvuga imboneza umuntu ashobora gukora ikintu kigakwira isi yose kikabonwa na benshi wa musani rero abe n'umustar niyo mpamvu umusani abo umustar tuja tucita Sanistars ngira n'ijya mbere usiguye Sanistars nibaza ko uco cuma ntiwaruze carico nsomye ku majambo mbona jewe nagitahura gusa ngira n'ijya mbere usiguye iyo Sanistars yavuye voilà umusani abe umustar ico kintu candaciyumvira rero cavuga ati baba sani bo mu Giswahili ico gihe mu Giswahili hari hagezweho abasani ababita wa Kari Gangster hari Double J Moses Chris B hari hagezweho amahonja music hari hagezweho ba Deros hari hagezweho n'abandi babita abasani mugaje nanje nifuza ko bazoba abastar cyane ubaka ikintu citwa Sanistars cyashira ko S benshi bakunda kuvuga ngo Sanistars ariko ntabwo ari Sanistars ni Sanistars uriko uravyumva ico kintu rero ndacubaka ico kintu maze kucubaka camvuga ati iki kintu iyi projet nta sinoyikorera muri Humuriza FM kuko ndayikorera muri Humuriza FM ntiyo pasa
ico gica ndidirije muri Star FM jeje nyene nije nidirije muri Star FM wari ntibakurondeye niwe wicaye je naragiye ndavugana na ubu atwara directeur no ubu atwara iradio ni directeur wa radio yitwa Izere FM yitwa Bosco nibaza ko atari bakeba muzi kuko yagize icyo afasha nidirijije kwa Bosco kubera ko ikiganiro yakora samedi ikiganiro nta bandi bantu yatumira abaririmbyi bo nga ndavuga ati uriya muntu umugambi wanje wa Sanistars arashobora kutahura urumva cyandagenda rero turavugana ndamubwira ati bana muyobozi ntiyari directeur general ariko yatwara redaction akaba na chef de programme muri Star FM abwira je ndafise projet yitwa uku rero nashaka nsaba umwanya yuko iyi projet no yirangurira kuri no radio kugira ngo dufatikanye nayo kuduza impano z'abaririmbyi bacu ngaha mu Burundi babandi bitwa basani bazi babe n'abastar uri kuranyumva hama umugamba arawumva umugamba maze kuwumva ampereza umwanya wa dimanche saa 10 ampereza n'umwanya wo mwijoro kuwa mbere saa 2 n'inusu z'ijoro isaha no kuvuga zari isaha zibiri mu nda isaha zibiri rero ndataka kabisa wa mugambi wanje ndawushira mu ngiro ikiganiro cyitwa Sanistars ikiganiro ndacita Sanistars nobo iyi projet ya Sanistars muyumve nzonayiraga n'umwana n'umwuzukuruza ni projet yamvuyemwo kandi nibaza ko izaguka cyane kuko intambwe barayibona uravuye muri humuriza urafonze Sanistars ucija muri Star FM mu gihe rero wagiye muri Star FM ukazana na projet yitwa Sanistars abantu b'abanyagihugu numva ko bashobora gutahura yuko harimo Star FM na Sanistars kumengo ikiganiro cyari cya radio ikiganiro cyari cya radio kuko caca kuri radio reka ndavyite ko cyari cya radio kuko caca kuri radio kandi bacumviririza kuri radio iyo Star yagiye muri no kuvuga iriya Star ni nkuko wewe witwa Goda nane wibaza ko ari wowe nyene uzocupfa witwa donc nuko mvuze uzopfa witwa Goda nubo bariho ba Godare benshi no kuvuga baraharuye n'abahari no kuvuga nimba iradio yari yitwa Star FM kubera ikibindi biganiro byo muziki bya hariya vyitwa Melo Night ari Star wumvamo reka nkwereke ushobora haraba abakurikirana Star FM na Sanistars hari ushobora gucavuga ati ikijya kiganiro ni cha Star FM niyo yagifonze canke kuva muri humuriza bagafata yuko wewe kuva muri humuriza waciye ugenda yo Sanistars kikaba kiganiro nyene cy'iradio nyene wewe ukagikoreramo uko ari cy'iradio atari gwawe kiganiro atari gwawe gute ariko ibiganiro iradio ntigira ikiganiro na iradio yo kwikoresha oyaye wewe wagikoresha none ukoresha ikiganiro ntikiba ari gwawe kama man kiba ari gwawe ndiko ndavuga ati ayo majambo gusa Star na Star FM Sanistars Star FM sawa ndakwereka igituma ko ubonye Sanistars kandi akaruru ndakakwereka ubonye Sanistars uza abona Star FM Jenny wesha bamaze kumbwira ngo ne ngo zoja ndavyimviza cyane ngo ku radio ngo Star FM nambwa Jenny TV kubera ko Sanistars bayimenye ku radio abadukurikirana baribuka ko higezwe gukugwa ibiyoba bijya byo gufungura byitwa Sanistars ibiyoba vy'akanovera iyo projet yarabayeho turakora ibiyoba byitwa Sanistars none byari byakozwe na radio Star FM kibazo ni ukishura nyene oya ukishura narigerageje kubikubwira kugira wumve yuko ugerageze kumvisha abakurikira Star FM na Sanistars TV difference ahiri ni ibintu bibiri bitandukanye no dushaka bitandukaniye he no kuvuga Sanistars uri kuranyumva Sanistars ndi kiganiro cyari kihari refondateur wacu ni jewe uretse ko caca kuri Star FM no kuvuga ni nkuko Sanistars ifise TV online iri independent atobihuriye na Star FM bavyumva bariko baradukurikira iri independent ntaho bihuriye na Star FM uri kuranyumva no kuvuga turasho no kugira magaze tukayita Sanistars ntawo dufata parce que ni c'est notre création urabitahura nyuma rero ya Star FM Sanistars kiganiro kirahavuye ntitukicumva waciye muri TV online cyane
kandi ndakubwira n'ikindi aho nshaka gushika ndakubwira ikintu kimwe mutamba nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi yarabwiye ugwaruka ati shizeho banke y'ugwaruka kugira ngo mugerageze gukora amaproje yanyu mwiteze imbere aranasubira aravuga ati nta muntu n'umwe akorera leta uretse hariya ko tutakorera na leta nta muntu n'umwe akorera leta azofate imbere abaye umugwiza atunga ativye kugira ube umugwiza atunga gerageza gukora ivy'iwawe uriko uranyumva no kuvuga hari hageze ko dusezerera Star FM hariya erega je Star FM we nuko we wabifashe gutya ntakubwiye n'ibindi je Star FM sinayikoreramwo cyane kubera Sanistars narabaye umutekinisiye hariya muri Star FM navyo waruzi umuhinga sije ntarinda bisa n'abandi batari babizi ayikurikirana barabizi umuhinga w'ivyuma akomeye cyane atwika ahumura atikoraho abaremera no kuvuga warashaka iyo projet yaheze muri 2016 nuko ndayise projet ico gikogwa iyo tash nakora hari yaheze muri 2016 ngiye gukora ico bita marketing muri akanyabuzima Suprina hahandi bakora jiza Suprina hariya ndahagarika kuba umuhinga w'ivyuma muri Star FM uri kurantega mugabo baca bansaba kubera ko cya kiganiro cyatwika kabisa kuko uribuka twarateguye ama award nta kiganiro na Sanistars award nta kiganiro na kimwe ku radio nimwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi ikiganiro cyateguye award iri independent nisanganiro award bitegurwa ni radio mbwira hey mugabo award Sanistars award yarubatse izina mu gihugu cyacu cy'u Burundi irahatwika harasha hamwe manutse hari ibujumbura bakubwira ati Sanistars award ikiganiro baranagihindura hamwe mu gutelefona umodite ngo Sanistars award ngo murakomeye n'ubu nije nako ndakubwira ati ubonye logo ya Sanistars TV uzama ngo Sanistars award ngo yarahebwe emva byinshi ni nayo mpamvu nako ndakubaza ati rebeshi baca bibaza kwifatkanije ni radio iri rero yari projet yo kwankuraja abaririmbi kandi iriya yaratumye ihangiro ya Sanistars uriko uravyumva Sanistars umusani abo mustar hari abaririmbyi beshi yaramuye barababa star kubera iriya award akararuro nka ni beshi cyane uzubaze Double J mu bamudugije ko Sanistars tari uzubaze Deros bageze kure cyane nabandi baririmbyi haro no twageze kumva tutakibona John Melodic ni benshi ni wo badondagura ngo bamara yagiye ko mwamuramuye none John Melodic cha urambabarira je ndakunda kagwa kwe kabisa babimenye mugabo ni nayo mpamvu amafaranga bamumonye yaharamwo ikarato za besho hama rero inyuma ya 2016 uvuye muri Star FM Sanistars irabandanije irabaye na TV ubu uye mu mitwa kumvise mu kiganiro Sunday Vibes cyo muri Buja FM abafana ba Sanistars TV na hit promoter na Star FM nta ruhagarara uzohaba ubasigurire kuva hagushika hano kuja muri Buja na Sanistars ukuntu byose bimeze mbe nkunda kubaza ubwo ruhagarara goba gwitwa gutego warufise ishingiriri ihe ngo waruhagarara bwoko ki uruhagarara urumva ico gisigura myigaragambyo iyo myigaragambyo bifatiye kuki usigurire umuntu wese akurikirana Sanistars TV kuva muri Star FM urugendo rwa Sanistars TV nako gwagenze ikiganiro Sanistars TV si kuva muri Star FM kuva mu mutwe kwa Sisi Hit Promoter ucucumva nabyumva none uhenda kwereka sinibaza ko muri Star FM boza n'undi muntu ngo akore Sanistars ntivyoshoboka kimwe nako ndagusigurira ikindi kiganiro cyitwa kundi kuntu nibaza kuri radio yo kreye ikindi kiganiro wabonye bakreye cyitwa Mero Night bo kreye n'ikindi bakacita kundi kuntu sawa turakenere Sanistars barazi ko Sanistars ni ikintu twubatse cyavuye mu mutwe iwacu ni na Sanistars tubona iguma yaguka cyane nyuma rero kuva muri Star FM urugendo rwabandanije gute uravuze ko agiye muri Suprina uvayo
turakubona muri ITL ubu naho uri muri Buja FM mu nyuma tuzokubona handi dugo rugendo ruko rwagenze none bibaza ngo je ndafise imipaka ashobora kunyumva kuri BBC mugabo Sanistars projet ya Sanistars nzo bihagaze no kuvuga hariya muri Buja FM ari kiganiro cyitwa Sunday Vibes ni kiganiro kiba iminsi yose kuwa Mungu saa 4 z'ijoro gushika saa 6 z'ijoro sinico kiganiro gusa hari n'ibindi bintu tuzokora ntabwo tuzokuguma muri Sanistars gusa hama Sunday Vibe nta Sunday Vibe nta sana ifitanye na Sanistars kiriya ni kiganiro cha Buja FM bavyumve neza ntabwo ari creation ya Sisi eka kijya ni kiganiro cha Buja FM ni kiganiro wanashaka no kuri Buja FM Bujumbura gikogwa hama turagikora hari kubera ko tugishoboye muri kuranyumva kandi kugira ngo abakunzi ba Buja FM babandanye baronka ivyamwa bivuye muri za mpano zacu babironke muri Buja FM no muri Sanistars na Sisi hit promoter atubwiye ku rugendo rwiwe ngo kuva akivuka gushika ahageze ubu mutama ari kibazo ngo manda kubaze rero byo mu buzima busanzwe no kuri Sanistars TV hajya Sanistars TV atanguranye abakozi bangahe ubugeze kuri bangahe ni ubuhe bu challenge wahuye nabwo nyene uvuga ati ubukwezi nzova ndabwibagiye ati Sanistars cyo gituma kujya nyene wavuze ati sinzoyiheba man haragera ahantu mvuga ati nanje kwira aha ndadebukiwe gusa ingufu kaziguma urafise umwanya ungana n'amasanga kuko numva ico kiganiro cyo fata umwanya munini cyane kuko matukigira sezo zoshireko episode ya mbere yego kwe cameraman uri ready yes nyanyote kwa muguri wari kuri kamera nti wanamubona amuremere bamuhe unyote ubabwire bago Sanistars TV challenge ya mbere twahuye no kuvuga benshi barabibona ni TV online no gukora ikiganiro no gupostinga kuri YouTube ariko suko bimeze wowe uri kuraturaba ntuzusubire kubona TV online usubiye kubifata nk'ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu bisanzwe monami ni ibintu bifata umutahe warubizi ibintu bifata umutahe no kuvuga twaririye turimara turagura amakamera amamashini tukota amazu yo gukoreramwo ibintu vyinshi rero we kiriya kintu wari kuravuga ngo watanguranye abakozi bangahe ubugeze kuri bangahe abakozi ba Sanistars step by step hariho ababoneka n'abataboneka ariko cyo no kubwira ni benshi iyi Sanistars TV ifite abakozi benshi cyane hari habuzi mukorana hari nabutazi hari abakorera Sanistars TV bari muri Amerika za Australia dufite aba partenaire ni benshi cyane ni equipe nini nibaza yuko nanje ntabanje kuraba cyangwa gufata umwanya ngo mparure nosanga ntoshobora kuba kubwira kuko ico nkeka cyo bararenganira ikindi kibazo ngamanda kubaze ni giki cyatumye we wumva ari umugambi muga dufise nashaka ndakubwira d'ici très bientôt hariho staff dukeneye abariko baradukurikirana baba jeune les jeunes muriko baradukurikirana aba jeune baba chômeurs muriko baradukurikirana turafise umugambi wo kwangaja ugwaruka ruhejeje ishuri ugwaruka ruhejeje ishuri bagera kuri 10 abantu 10 kuko je nshaka yuko iki kintu cyitwa Sanistars ubu ni Sanistars TV uri kuranyumva ubu ni Sanistars TV mugabo tuzogira nama departement yandi menshi yitwa Sanistars dukora ibindi bintu byinshi cyane abajene ngo mwejeje ishuri bashobora kumwegera CEO hakirika wanashaka n'ubu abariko baradukurikira bumva bifuza gukora muri Sanistars TV je nta namananiza nzobaha bya bine ngo imyaka 3 d'experience gashawu yigahe jara hano bahora bagira ama appel d'offre je bikambabaza vraiment ngo no kuvuga ngo umuntu ngo afise ngo burambe ngo bw'akazi ngo bw'imyaka 4 arono nabonye akorera TV online yasabye bana ngo nkeneye bangaye bazi Adobe Audition iyi ni nawe nyene ari karayisaba ugasanga ntayazi twe tuzobigisha ibyo batazoba baze tuzobibigisha
hamuzoshobora kubikora neza tubandanya n'akazi utazoshobora kubikora neza tuhagarike mugabo re condition imwe no kubwira no kuvuga ndibuka yuko urongoye igihugu cyacu cy'uburundi kubahwa General Major Evariste Ndayishimiye yigeze kutubwira ati ushobora kuba uri umujene ukagenda ukagura telefone de 250 yo kwandikiranira na sheri yo bitagira ikimazi muga ukazumva ngo uri umushomeri nta muta office ntaki aca duha karorero ati ugiye ukagura imbuguru urazizi ibibunda vy'ingurube muri izo 250 inyuma y'umwaka wocuba umugwiza atunga abantu none dufise impano zimwe hari abantu bafise impano zo korora hari n'abandi bafise impano zo gutripota telefone otubizi mugabo je shaka yuko bujye bube gito nyene bwo gutripota telefone wandikirana na sheri ushobora kubuvyaza umusaruro bikakubeshaho kuriye bari kurafyonda amatushe kabisa ari umuntu yandika message ahumirije ugasanga ariko yandika message ahumirije ivyo bintu nimba bishoboye ndagukure mwako kamayindi ko kwandikirana na sheri bitagira ikimazi nkwereka abandi bantu mwandikirana uronka inote birashoboka gayi rero nshaka ko iki kintu cyitwa Sanistars tuzocubaka kikabeshaho gwaruka kigatuma gwaruka ruva mu ngaraba no kuvuga ubu inyuma y'amezi abiri wowe uri kuradukurikirana buritegura je document nzo gusaba no kuzobuzi gusoma no kwandika igifaransa kizi utakizi biragoye no kwandika gusa pour dire que dushaka n'abahejeje 9e ya fondamentale ukacija kwiga umwuga wa uhejeje canke wabihevye kuko hariho n'ababegito baca babiheba gusa ubuzi gusoma no kwandika ufise Android yawe smartphone yawe no kumenya gusoma nta diplome je nzo gusaba hama Sanistars turafise departement turiko turubaka tuzogushiramwo hama igihugu kihatorera koyoko natwe tuhatorera koyoko nyuma y'ukwezi kumwe canke abiri nkeneye an équipe de 10 personnes bafise smartphone gusa wewe wayiguze wandikirana na sheri kugira ngo izocigira lema chikuremera Sisi hit promoter CEO wa Sanistars TV urugendo rw'ubuzima bwiwe wabyumvise Sanistars TV harabatari bazo yavuye nahigeze nahigomba kugera nahandi muzohumva ishaka kugera hari kibazo ngira woba washaka ko ndamubaza gukurikirana Sanistars TV noba ntamwajije muri commentaire ucandike bikunda zomutumira aze yishuri ibibazo nzoba mwamubajije hama reka mandamaze ikindi kimwe hari kibazo woba washaka ndakubaze noba ntakubajije washaka no kubwira abakurikirana Sanistars TV Savyishi no babwira niyo mpamvu navuga ati hari kibazo tambajije kuko uretse kujya kuntu wavuze ko twokora amaseri ni nayo mpamvu mbwiye ati uwashaka ikibazo je yumva ntamubarije muri commentaire baza ikibazo je nashaka kukubaza umaze amezi make kuko nta mwaka uramara nta namezi 6 uramara muri Sanistars harakunguka ubona urahakura akunguko ni kanini yacha wokatubwira akunguko shobora ukavuga mwe bakibaza ngo siko canke iki ngo niko yandikumwe ngo na CEO sivyo je shanda vyihoza akunguko ni je nyene ndakabona uzoza kuyikoramo akunguko ntakabone kuko wahamagaye abo bajene urabakeneye guys uzoza ukora akunguko akakabura man urasabwa cishene hakiri karengira uke nanaki je kuri jakunguko ndakabona je gusa ndakubwire aje barabavuga ngo ibiri kure biribwa n'abari n'amaguru hama notre monde appartient au plus sharp no kuvuga utari sharp nyene ntuburi sharp aco shatse kuvuga baracumba no kuvuga inyuma y'ukwezi turakeneye abakozi 10 kwezi kumwe urumva hama ibiri kure biribwa n'abari n'amaguru hama le monde appartient au plus sharp nahongejeje guys we mukunzi wa Sanistars TV wariko uradukurikirana reka ndagusabe turangiza ugira subscribe comment na share hama sisi promoter akajambo kamwe kuri Sanistars TV kamwe Sanistars TV turabakunda ntacyo tutazokora kugira ngo mugumane natwe hama kandi n'ukuri tuzobaremera
amavyuzi si menshi dukeneye menshi cyane dukeneye ko mudukurikira nimba mubona dufise intumbero nzima dukeneye ko mudukurikira mugira ama subscribe mugire share mugire ama like hari no wavuze ngo bagire ngo share ngo na partage erega ntuba wihenze kuko hari abumva share unda kumva partage sigura partage rero ni mugire na share na partage mugire jeme na like Jisho yakumvise Jisho bari kigugu dufise n'amakuru ko Jisho mu minsi ashobora kuziga Igitega bashi Jisho kandi abantu benshi ntibamuzi ntawo bazi gusa Jisho nabarakubwira ko Jisho n'umugenzi wanje urabeshe urabeshe umviriza nakubwira igituma je nzokuremera wewe Jisho wewe ahari wewe nyene guys je ndi kuri microphone baddest Jisho ntawonzi sisi ukabona ngo Jisho ngo turagiye turamubonye umviza toke guharira na sisi umvirize je Jisho twariganye turakurana uri kuranyuma Jisho twarigana abo twiganye ndayazi abo twiganye Jisho we muravugana uramuzi sinukumumenya gusa twiganye ku ntebe y'ishure turakurana abafunzwe benshi nabibeshe sawa we icyo ndakubwiye coco none uwakubwiye ko Jisho ari mukunzi Igitega ninde c'est pas moi sije nabikubwiye haro nundi yabimbariye usanga ari nawe webonye aho handi kundi je ntavyo nakubwiye ko Jisho ari mukunzi Igitega yozi Igitega womenya hari Jisho mwariganye kwigana mu telefone Jisho bunyene sinibaza reka ndakuremere guys sinibaza kwe reka ndakuremere pete bakunzi ba Sanistars TV sindavyemeye ndi kuri micro n'ukuri kw'Imana sindavyemera shirako micro ngaha kugira kwitabo vyumva cameraman bavyumvise hitavye umukobwa kandi ya telefone icyo ndakubwiye coco ndanakwemereye hitavye umugore wiwe ngo siha abakurikirana Sanistars TV mushaka kubona Jisho sinaje nzokuremera ndahari ugende umukoresha ikiganiro basa utweka ifoto yiwe ya Jisho cyatwishyira mu kiganiro oya sinokwereka ifoto ya Jisho ahubwo Jisho nokubwira Jisho azoza kuri Sanistars TV hama yireka abifuza kumubona gusa nuko nyene gusa tubivuze ashaka kuzogira muganzo kwe kuntu bigenza Jisho bamubone kuri Sanistars yeah guys bakozi ba Sanistars TV si baddest avyemeye ni CEO wa Sanistars TV ngo Jisho azomutwereka kandi nanje mu batavyize kazomutwereka ndimwo mbenda kubwira ikintu kimwe Jisho waruzi mbe kwanza ntaravukamo numva kari mu cankuzo awuriyereje ajeje reka turangize tubashimira tubabwira ko tubakunda cyane ngo ikiganiro gikwirikira inyuma y'iki ngo mwitege Jisho atamuzanye ewana nzomubereka hari CC promoter mwe muzomwibariza turangize tubashimira cyane turabakunda cyane asante sana hama twifurije kwanda muroranirwa muri Sanistars aha mwarashitse muri mu muryango mu minsi bazoba bayoberwa kuko Sanistars TV dufise impano nyinshi dufise n'intumbero nyinshi twifuza gushikako kandi ndakubwije kuri dufadikanije n'Imana idushoboza iri mu ijuru ikakomeza ikaduba hafi nkuko yatubaye hafi duterezwa gushika hama kandi iyi ni Sanistars TV iyi ni Sanistars TV ona iyi ni Sanistars TV bakora bibona iyi ni Sanistars TV iyi uravyumva ariko turifuza Sanistars FM turifuza Sanistars TV kwija kuri Canal Plus turifuza Sanistars TV kwija kuri Star Time turifuza Sanistars TV ko kizoba ikintu cagutse abantu benshi bazoze baravuga ati erega vyatanguye kwa kundi twifuza kuzotera intego rundi gwaruka reka turangize tubashimira turabakunda cyane ciao ciao